ni kihe kintu gadrisi kugeza ubu ubona coza kitagukura muziki ukironsa mvuga ati muziki nashabaza nk'abagaye fuyi hari abantu bafashe ariko la plupart vraiment ndavuga merci kuri papa waje iyo uri kurakora umuziki ubona abitangura muhira biraza bavyakira gute papa inyuma yo kuduga imisozi inyuma yo kujabuka inzuzi nakurose nk'umukunzi umbera inshuti mwe magara sinzi inzira vyaciyemwo gushikaho nkimariramwo simbona uko nobigenza ngumenye ko ndagukunda mama turakurikirana mwese umunsi uri hejuru tufise umushitsi witeka kubera ameze neza ari Idris umuririmbyi abirimo neza muri no minsi yakoze akaririmba kameze neza cyane reka dufate akanya kwanza tumuramutse tumwifurize ibintu byiza abariko baramukurikira ndibaza byinshi maze kumenya reka bose twagize imana yo kubicisha cyo kuronka tubanze tumuramutse kwanza Idris amakuru y'isi ngumenye ko ndagukunda mama umusore ameze neza cyane Idris urashobora kubishishiraho gatonya Idris n'iyindi ariko kandi usanzwe umunyeshuri ari Idris arubaje hari Idris n'umusore ntiyaragera ndacyari muto cyane ubuzima bw'amisi yose akunda iki ari Idris ni cyangwa bitorewe Idris ubonye ari Idris agiye yamuze bisigura ko itunga ryanjye rya mbere rimera n'abantu bisa abantu ni ukuvuga iki jewe ryoherwa iyo ndi mu bantu par exemple ndi mu magroupe arenga ijana kuri WhatsApp kandi ayo magroupe yose ndavuga usanga ata muntu atanze muri izo groupe bisigura iki ndaryoherwa iyo ndi kumwe n'abantu nico kintu cya mbere kiryoheye amagroupe ijana kuri WhatsApp ufite telefone y'imashini ni ukuvuga ari Idris mamake nyamara yakanye oya sinshobora kwitaho amagroupe gusumba abantu tugiye kunyandika ngo sindakwishura nzokwishura ariko bo byose ndabifatira umwanya groupe ijana zo kuri WhatsApp uri umunyeshuri ukavanga no kwishuri kandi bo ndabifatira umwanya c'est pas seulement que umwanya wose ndawumara kuri telefone ndafata umwanya ngomba kwiga ndiga mfise umwanya wo kuba pose cyangwa ari Idris iyo yambaye neza aba yambaye gute Idris ari Idris yambaye neza ari Idris yambaye neza aba yambaye bya bintu abyambaye aba ari free nambaye sengre nambaye butura nambaye kamambiri bumva umeze neza fresh n'umuzima ari Idris oya ari Idris sindi mu misimbo ntabwo nari kuba narakoze indirimbo mu mafungo hariho abantu benshi banyimye support ngo barafunze nanjye urumva sinari kurekura ibikorwa ndi mu mafungo ndi umukirisu jewe iyo uvuze abantu bakunye support ni support ijanye n'ibiki support ni ngo supportinga umuntu biri mu buryo bwinshi urashobora gufata ibikorwa bye ukabishikana kure hashoboka ukamuposta canke support vawe n'ibintu byinshi turabimenyereye umuntu supportinga umuntu mu buryo bwinshi cyane kandi bishoboka nibaze uko ukoze ikintu hanyuma nkashobora kuronka byose nawe uzobatse ibiri kuri YouTube kubera wewe ukoze ikintu kizima canke like yawe canke ukashira kuri status Facebook Instagram ivyo ni bya bintu abarundi gusa tutaramenyera turyoherwa no kuza turapostinga udufoto kuri Facebook hanyuma tukagira commentaire nice picture uvuze ikintu cy'indirimbo ari Idris nibuka ko
Bo ubuhemo hari indirimbo muri gukora nimba ntibeshi indirimbo imeze neza mbere wanashaka yafatishije kubera ko je kinyemeza ko yafatishije indirimbo iri ku rugero rwo hejuru kurenza izindi ndirimbo z'uramaze gukora kuko indirimbo yarasohotse tuyibona ku mbuga z'abantu benshi batandukanye nko basafi ba Miss Erika nibihebanga bakoresha kugira ngo indirimbo bashobora kugera kure bigeze hari ikintu bavuga amfete iyo ukoze ikintu cyiza kiridandaza kijya n'ikintu cyerekana gusa ubwa mbere uravye ingene banditse kuri zijya mbuga zabo byerekana yuko igikorwa ni cyiza ubwa mbere barakunze ingene nakoze encore plus n'abagenzi Sabi Biserika Dojo San nk'abapfukanye banje n'abagenzi turi kumwe mu rugendo naho kumbure bankurira ngira nico gituma cyagutangaje ariko ni nk'aba grand frère banje bakunze rero igikorwa cyagiye ku supportinga nibaze ko ari ibintu bisanzwe kuko naje ndabibakorera indirimbo wayikoranye nande muyikora kuzihe mpamvu kwa indirimbo menga ifite ikintu nshaka kuvuga indirimbo nayikoranye n'umufada wanje Young Swing n'umuntu nkunda ubwa mbere abizi araririmba neza dufatiye kuri ubwo bugenzi amfete ijya ndirimbo twayiririmbye turi babiri si wanje kandi si yiwe niya twese bisigura iki amfete ni collabo y'ubuvukanye si zijya zindi collabo tumenyereye menga ni business ariko ni collabo y'ubuvukanye nico gituma twayikoranye na Young Swing tukiri bato twese tuduzanye twese ku nguvu ziwacu twiyubake wariko uravuga ngo kubaka izina no tubaka akazi kacu amazina turayafise abavyeyi baratwise amazina natwe turafise ayo twiyise ntituriko tubaka izina turiko twubaka kariyeri yacu niko nobivuga yego amfete uvuze ngo natangiye kuririmba nkiri muto ndirimba muri korali gusa sinzi uvuga yaho natanguriye kuja muri studio ubu haciye imyaka itatu kuko ndavyibuka natangiye kuja muri studio niga mu 11 voilà mu 11 naho natangiye gusohora indirimbo yanje ya mbere hama haizi iminsi tukubona wakoze indirimbo n'umuririmbyi hama inyuma y'iminsi mike mbona ku masitati ariko haza ku majambo atari meza mu nyuma mbere ndanabona no nimba ntihenze kubera ko rimwe hagenza ndakurikije ukuntu kw'abantu ndakubona menga muri rebo bon naho nzanumva mu nyuma ngo aravuga izina nibaza yuko ubuye ntibikenewe yuko tuza turabivuga amazina abantu bose ariko habaye ikihe kibazo rero tugireko ubwa mbere icyo wavuze nararirimbanye na Big Right akapera indirimbo yitwa Shalom nayo nyene yarafatishije ahayi n'umwanya nari mfise na condition nayikozemo film yarabaye indirimbo yakunze ariko mu nyuma abantu barahimukirwa Bright rumva twarakoranye ndamwemera abinshuti yanje hanyuma ndagaruka inyuma y'ijya ndirimbo nje gusohora iyindi ndirimbo gusumbura kuko n'abaruguru kijagiye muhira kandi myiga hariya nyene nazino nje muri vacances hanyuma ndamubwira Bright ndafise indi ndirimbo ngomba gukora arampropose na studio noyikoramo kuko urumva twari twamaze kuba bavukanye hanyuma jewe ndagenda ndayikodinga acafata couple ya kabiri couple kore kujya nyene ataja mu yindi studio acayiririmbira kuri deuxième verse uko nyene ntabwo mwayikoranye oya amfete je nagiye kuri codinga muri studio jewe kuri kumwe nk'aba brother acha nyamba yarayiri codinze nyamba yayishize mu mutwe nyamba byagenze gute acaja mu yindi studio cyashira nubirahari bara reka ndafise indirimbo yitwa umutima iri kuri channel YouTube yanje uraza kuyitorira umuntu yumva agomba kumenya ukuri
araza kuyitora yirabe aca yumviriza iyindi ndirimbo yitwa So Good ya Be Bright Acapella. Amakupe ya kabiri yose arasa totally, nta n'ikintu na kimwe kivuye melody amajambo cyose nico kimwe. Rero ikintu cyambabaje nuko iyo apfuma arindira je nkabanza nkayisohora nawe akayisohora, byari ibintu bisanzwe. Yesa gutanga yaciye antanga kuko ico gihe je muri studio ico tugiye twari kumwe na recording indirimbo zibiri cyari. Rero iyoye nari nabanje kuyibika kugira mbanze sohora imwe, iyo iyindi yarabizi rero yuko izoteba. Aho wayikoreye? Aho nayikoreye acara nyitanga, nza numva indirimbo ibintu naririmbye biriko birajugura. Ikosa urushira kuri production cyangwa ku producteur wari kurikorera? Ya mu producteur nta kosa yakoze kuko mwari muri kumwe. Twari turi kumwe aho afete, ahubwo ikosa cyane na je ndarifise kubera naragize confiance irenze. Kugeza uwo muririmbyi murashaka bagenzi kijya gihe ntibyari bimeze neza, ariko hari abantu baduhuje iki basabana imbabazi ku byabaye birahera. Kuko ibintu nk'ibyo byari ibintu bidafashe, ariko byarahetse muri hose. Sibye ni mugenzi, yego turavugana. Ikijanye na Rebo ikintu cyo novuga uri muri Rebo mbego? Oya, ubu nta Rebo ndimo. Ariko iyo wahozemo uko negetse kubona umenga wagiye muri Rebo hama sinzi ko yari Rebo. Novuga nta Rebo je ndajamo, ariko hariho abantu benshi bari afite nari maze igihe kirekire ntaboneka muri iyi entertainment, nariko ndaboneka mu bikorwa. Kubera iki wowe ijya niyo wabonye? Afite iyo numvise umuntu ambajije ibintu by'amarebo cyane bukiga ndirimbo ya Kiriku My Story, ya ndirimbo yarahoze ku mutima Kiriku Respect. Ariko afite hariho amarosamblase make yaduriyeko isano ku bintu byamushikiye n'ibyashikiye jewe. Ndisiri yuko nta muririmbyi ngahaye atarahemukirwa cyangwa yoba yarashyitse aho ashyitse atarabona ingorane nyinshi, atarabona abantu bamuhenda, atarabona abantu bamuhemukira, atarabona abantu bamufata nabi. Ibyo ndazi yuko ni bake. Dufate ko bahari nubwo barahari benshi, naho baba barashitse ahantu barahari, ariko ndazi yuko vrema guhemukirwa tukiri batoya ni ibintu tubayemo. Kiriku yaragize ibibazo kumbure wewe, aho itandukaniro ryanje nawe nuko wewe gusa yaza nta buryo ntaki, ugasanga ahemukiwe arabuze harara cyangwa aragize ikibazo. Mugaje suko nanje nafata uburyo nari gukoresha bukamfasha gukora igikorwa nari cyane no kunyegeza imbere. Ugaca usanga nabutaye ndiko ndiruka inyuma y'umuntu, ndi ruguru umuntu akambwira ingo ndagufashe nkaza, hari amatike nka aho mba iki byose ubuzima mba mbayemwo, ariko hakabura isinza. Nicyo gituma irya Rebo nayivuyemo. Ariko mwariko mukorana gute muri mufitanye amasezerano? Amfete neneyo yahora hanze yatanguye kunyandikira ikindi kintu je kinjohera no kubera je namuntu nigera ndondera gufasha. Haraba akantu kanaka kabahuza ingo rero, ugasanga nk'umuntu asanze ndiko ndaperforminga muri concert kanaka, ari muri mood y'ivyo nkoze nzogufasha. Mugahageze ko cyumva umenga biragoye, hageze ko ashitse ibyo yemeye. Bimaze kushikira kenshi n'abantu benshi bamaze kumbwira Trice we ndakwititse. Ariko mu muco neza ujya byapfiriye hafi yuko afete ujya twamenyanye ari hanze, arambwira yuko azofasha, azondungikira amahera akiri hanze. Mugabo arampa rendezvous igeze, ndamubaza cyambwira ndi busy ndi busy n'ibintu byanje, ndiko ndakoresha impuzu zanje, ndiko ndagira ibintu. Ndavuga okay, c'est simple, uri busy sawa, kandi biramvamo. Ndavuga ati ni bya bindi menyereye. Urumva ashitse mu Burundi
agishika je nari muri internet ngiye muri internet nta telefone nigera ntwara ku ishuri ashitse acaranyandikira kuri Facebook naraje mu Burundi zonone ndaviyo ndamanuka ndamurondera turavugana asha turemezanya ati ndogufasha hasigaye iki turabe kontra dukorerako arambwira agenda bandike nanjye uzonzanira ndabe ibyo nshoboye n'ibyo nashoboye ndagenda ndabikora ndabimuha aratinda arampostinga nawe nyene sinzi ko wabibonye arampostinga ngo umuririmbyi wanje ibiki byose ndavuga ati byemewe muganda arindira kuzohamagarwa ngo sinyishwe kontra urabibura ntumiwe muri concert akambuza kujayo tutarakora ati je ukajayo nkoze emission agambwira ngo we ngo uraje gukora emission ngutambiye ni mu manager wanje nakinwe banje ndavuga atagaga kino ndimwo ni ibintu bidasiguritse vraiment ndabona yuko atakintu ndiko ndubuka iki ndabiheba kuvuga mwanze muvana atagikorwa nagikorwa yakubije kuja muri concert nagikorwa uretse ibyambugije gushikako ntaco yamariye kandi yarampombeje cyane uburyo n'ibintu ntonavugira ahantu abantu babona canke bumva yaranyiciye sana. Okay, kugeza ubu ari Idris ni kihe kintu nk'impanuro wewe uha abo bantu bavuga ko baba bagira bafasha abanyamuziki mugo bikarangira atakintu bashikanyeho? En fait kugira icyumviro cyo gufasha umuntu c'est bon twese turabikeneye ariko koresha umuntu uri seriye kuko benshi bavuga ngo tumufashe muri we bitarimo canke akaryoherwa n'ikintu kana kuko turasohoye indirimbo iramukoze ko icyumviro yo gufasha canke arabonye performance yawe canke abonye ikintu kari cyo cyose kigatuma yumva yo gufasha ariko hageze mu bikorwa bikanga ikintu no hanubura boa ubeseri uzi uko atacyo shoboye hora none kugeza ubu ko tuzi Idris adakora akazi watubwiye ko usanzwe uri umunyeshuri muri kaminuza uburyo uri kurakoresha buva hehe ni bande bagushikira uburyo uri kurakoresha buva bo hari abantu by'ukuri bafise umutima ashobora kugufasha akantu gatoya bati afite sinomufata umurimbyi ngo abo wanje ariko ndashaka kumurera omwe na audio cyangwa niki n'ubufasha bwa cover isanzwe ukabona bo hari abantu bafasha ariko la plupart vraiment ndavuga merci kuri papa wanje iyo uri kurakora umuziki ubona abitahura muhira biraza bavyakira gute papa aransapotinga ku buryo ntashobora gutahura nico gituma papa merci beaucoup umbiye wawe papa nukuri sinumva ingene novuga papa ni manager wanje papa ni umufana wanje wa mbere everything ariko kugeza ubu umuziki umaze gufungura iki uravye imyaka umaze bo sinovuga ngo nta kintu ndawukuramo nubwo kumbure bitagaragara ariko je navuze itunga rya mbere kuri jewe kubafisa abantu nta ndirimbo ndakora ngo isige aho yasanze bo nk'ubu ndagwa akarorero je mba ino ariko siho nakuri wewe uri umugenzi wanje yataba ndumuririmbyi tuba tuzina abantu bose ubu uriko raraba friendship abantu tugendana wavuze basadwi ba miserika barampostinze biki yataba je ndumuririmbyi bajya tuba tuzinanye bajya rero no nibisanzwe n'abantu benshi ndafise abagenzi benshi nakuye mu muziki ndafise abantu iki n'ibintu byinshi maze kunguka mu muziki gusa indirectement kuko abantu kenshi uriko uravuga ngo umaze gukora ikintu icyahe kijya kuraba ahantu mba kanoti kinjiye iki bo baraporo y'ibyo maze gusohora ndiko mvuga mu bintu by'uburyo nta kintu kirinjira kigaragara ariko mu buzima busanzwe uko mbanye n'abantu cyane narungutse cyane ni kihe kintu Idris kugeza ubu ubona cyoza kikagukura muziki ukironsa uvuga ati muziki nashamaze nk'uhagarika apfuye urupfu ruje noca mbanza nkahagarika hanyuma nkazosura kuririmbira mu ijuru
nta kijanye na karaoke mu buzima nta handi hantu urana umuziki wewe bo nta karaoke nkora usibye ko narinze muri chorale ubu yasindaba stable sindaronka chorale participamo nyene mvuga ati ni yanje ariko ndabikunda ariko nticyombuza gukora ariko Drisi kijanye na promotion y'indirimbo yawe wabyakiriye abona abantu babyakiriye gute aba promoter aba journaliste ikintu kimwe ntabikenda ngo vyerade bo ndashima ubwanje ndashima indirimbo yakiriwe neza ama feedback ni meza cyane commentaire kuri YouTube ni nziza cyane zintera intege ingene nakiriwe inshuti abagenzi n'abafana bose ndabishima ariko ntabigenda vyera ngo de aba promoters bamwe si mwese bamwe abajournaliste bo ku maradiyo ntabyinshi novuga ariko sawa ibyo uko bariko barabikora biragushimisha cyangwa ariko ko bakongera hariho abantimbara hariho n'abantera intuntu kuko nta kuntu noshobora gukora indirimbo ku buryo n'abastari bonyene kuko ngira ndababwira ikintu abajournaliste hari ukuntu bashobora gufata umuntu uko bidakwiye ngira ndakubwire nta mujournaliste azi gukota indirimbo gusumba umuririmbyi ubu biroroshe namwe musigaye muririmba ugaca usanga umujournaliste yavuga indirimbo yawe ayikoze fo ariko nawe aririmbye bikagora ubu biroroshe shira kuri balance ariko na ikintu nakubwira nta mujournaliste yoshobora kuvuga ngo indirimbo yawe ngo biki none bajya baririmbye basupportinga ko badusupportinze natwe aba baririmbyi bemewe barumvirije ibikorwa twakoze bavuga ati aba bana vraiment barakwiye gushigikira. Okay, gira akajambo utekereye abakunzi bako gukurikira abakozi ba Drisi abafana ba Drisi n'abagenzi muri rusange. Ikintu cya mbere novuga mukore subscribe kuri YouTube channel yanje. Vraiment muze muribuka kuza mura supporting abarimvyi b'abarundi benshi usanga dufise ama YouTube ateranye isoni. Murabe muze mura supportinga ugize subscribe ni ibintu bitafata n'umunota umwe. Ugize subscribe hanyuma ukagira like cyangwa like ku ndirimbo wayikunze utayikunze hanyuma ukagira commentaire akerekana yuko umwe yibonye voilà ukavuga uko naho uvugira bishi indirimbo the bullshit ni bisanzwe ni ibintu bisanzwe ariko avuge kuko uvuze acha amenya ahantu yikategorize avuga ati ndakwiye guhindura iki ndakwiye gukora uko ndakwiye gukora uko ariko vraiment to supporting akajambo kamwe kuri Ikimamara TV gira subscribe no kuri YouTube channel Ikimamara TV hanyuma du supporting ane kandi ndabashimiye merci sana makoze kuntuma ko kugira munganirize ndaryohewe cyane Imana bayizagire murakoze cyane murakoze reka tugushimire nanje ndabashimiye cyane reka tushime ndibaza ko ubutumwa ari ubugenda bwagiye hama aho bushika bwahashitse n'ikindi gihe nizere ko tuba turi kumwe tugukeneye Drisi utoreka kufitana sawa nzobitaho nta kibazo kandi murakoze cyane sinzi inzira byaciyemwo gushikaho nkimariramwo simbona uko bigenza ngumenye ko ndagukunda mama nacho dutanya turinatana shira amazinga umenye ko ngukunda
Beatrice ari